gute gute Daniel uri imporo uravamo urakomeye nabaye nkibibona mbona nyene nimero shasha iri mw'iterefone sinzi kuri ku murongo urabumva ariko kuri ku murongo hama tuvugane tuvugane kweri bwira nabaye nkibibona ndamubwira ko teho umuntu yanyandikiye mu congereza mbwira ngo nta congereza nzi aranka kubisoma nanje icongereza ntaco nzi ndamubwira kuri ku murongo hama nakubwiye. n'ubu ntarasobanukirwa uwamurondeye cyangwa uwatumye bamurondera. Uyu ni Manirambona Anita. Ni Manirambona, ni Manirankunda, kasimpave nihenda, ni Manirankunda Anita. Ubu twamutabarije igihe y'ejo tuvuga yuko umuryango wiwe utekewe n'ubwoba, yari yabuzwe, yari yabuze. Jewe Daniel mfise ikibazo burya ngeze aha muri Saudiya nukuri ndahageze narahabaye nukuri ndabaho neza nkishika ndabaho neza inyuma yuko bafunguye irayidi nukuri ndateseka ndagira ibibazo nta n'ibintu binkubita mu mutwe bikubita mu mutwe itiro ndaribura rirakubita mu mutwe kugeza n'umutwe wanje ubu ngana ibipande ngira ninyo zinyagara mu mutwe mu mutwe ubu nta n'ubwenge ngifise sanakumenga ndi kigugu sanakumenga ndi kirofa nukubwo noba nkiriho kugira n'amasengesho mu Burundi bansengera nategereje amasengesho cane mugabo nuko ndarembye cane gose ndarembye kugeza naho mabuja janka ko nkora akansanga iyo ndyamye ngo nimbyuke nkore ngo yanguze amahera yiwe ngo ati jewe ndagwaye nkarira ati jewe ndagwaye nukuri ndarembye mabuja ati jewe nukuri ndarembye ngo ntigikunda nakuguze amahera yiwanje ngo vyuko ukora ngo none ko wakora inguvu nanje atanguvu mfise ati jewe nukuri mu mutwe numva umutwe umenga wakoroka numva inyo zigendagenda mu mutwe jewe nukuri ndarembye mugu ukamenga siniko ndamubwira ukamenga siwe niko ndabarira ukamenga siwe niko ndabwira ngo yanguze amahera yiwe ugenda telefona Karine nukuri mvusenga mvuga ati umuvyimba wiwanje Karine aza wikorera n'imbere y'Imana aza wikorere n'imbere y'Imana kandi si jewe jenyene n'abandi arabibagirira burya ndamutelefona ngo ati jewe Karine je ndarembye ngwaye ukavuga ati nukuri raba umurungike uwo mukozi urumva ararembye aragwaye umurungike burya mu nyuma aca mutelefona amubwira ngo hariho ngo abagore benshi ngo bava i Burundi ngo bakaza ngo baca bigwaza ngo baragwaye kandi batagwaye ngo bagaca bashaka gutaha kandi ngo batagwaye urumva arabaragize gute arugaye ndagwara ndaremba n'ubu tuvugana ndarembye umutwe wanje umenga uri mwinyo imitsi zose yaracitse ndindiriye umunsi wo gupfa niwo ndindiriye umunsi uraho biranka ko nkora pepe cane biranka ndarira ndavuga ati jewe nukugira nihebe nje ndira nukuri je nihebe ndapfuye ndabuze ikintabara burya niho ndamuna igipolisi Karine aca babwira ngo nimuzane igipolisi ngo kimuhe inkoni ngo yanse gukora ngo akomeye ndamuna igipolisi kiraje nukuri polisi yaraje amaze kuza arampagurutsa n'umuhungu wa mabuja nukuri biranka ko mpagarara aca aterera hasi aca arigira burya amaze kwigira ndaguma ngaho burya mu bundi ndaguma ati nukuri turiko turacopera turamenya na wota أنيسة ما يجي هنا أحد أنا يلبس ما بيجي أحد urumva turiko turacopera ariko maze kumutelefona bamubwira bacaciye arushirizaho kunyanka cane gose bunini birahera jewe ntariye nondiwe n'agacayi n'umukate nivyo bintunze kweri icayi n'umukate nivyo bintunze nushimye guteka ntagiteka oya. Ku bantu mwatukurikiranye hirya y'ejo, uyu ni uwitwa Manirankunda Anita twatabarije. Umwe mu bagenzi be bavuga yuko bamubuze burundu bavuga ibibazo yahuye navyo. Rero nyuma yo kwandikira inabuja nandika no ku telefone yiwe bwite, itelefone yani tubwiye yaciye iza iransubiza insubiza iyo audio. Urumva uyu ntanzi mugabo gusa kuko inabuja yari yamwatse telefone yaciye amuha telefone bivanye n'ubutumwa namwandikiye, uwo nyine arabusoma ashavuga ati ndamwandikiye no ku telefone yiwe, nanditse ku telefone zose. Ubu Anita ntabyazi naha ntazi ibyo ari byo, niyo mpamvu yandikiye ngo nabonye ngo umuntu yandikiye ngo mu Cyarabu ngo ntabyo nzi ngo n'icyongereza.
mugabo urumva inabuja yavuze ngo nta cyongereza azi mugabo icarabu cyo caragisomye arakimenya kuko narabahamagaye barankatirako. Icyo nabasabye rero kwari kugira ngo bahe telefone Anita, icyo nicyo kintu cya mbere. Bahora bamuha telefone ku wa mbere no ku wa gatanu, batari ku wa kabiri no ku wa gatanu. Uyu munsi afise telefone full time, baca bamuha telefone bibanye ibyo twavuganye, Imana ishimwe, ntarasobanukirwa. Hano rero inyuma yaciye aguma anyibwira, arambwira bamaze kuvuga ati yitwa Daniel, umuntu uwari yampaye ikiganiro yamutabarije, niwe yaciye ambwira ati umuntu ariko ari gufasha yitwa Daniel, aba aranyumvise mugabo mu by'ukuri ntanzi kuko ntaronka n'umwanya wo kuja kuri YouTube canke Facebook canke ntananzi pe, ntananzi. Aha niho hantu rero yaciye anyibwira vyimbitse mugabo anyibwira atanzi, ariko twe turashishikara kumufasha. Reka twumve kano ka audio ariko arambwira ibibazo yahuye nabyo byose, ambwira details byose uko byagenze. kubanza kunyica kabiri bamasumi ya panya nambari ya site data site ko ya site bwa mbere bamwe ngo ninze ngo tugende ngo gukora ahantu turagenda kumbe imisi batanze kugira banyice ibintu maze kuba mujeje ngeragize umuntu batatu dutatu urahejeje cyabandera ko tunyama tutumeje kutujyana mu muriro uraduze no mu mutima umuriro uratse bashitse no mu mutima burya bigenze uko ndabona nyamuhungu waraje aciye mu telefone nyene ku mutore ntapfire ngaha ndibazangana ko byagenze burya nyarutse ndashika muhira cyane muri cyo turashika ko ntihari kure cyafata amata cyafata n'amakara nabonye hano hari amakara ndahonda kuronda n'ubundi ndahekenya numva biragabanutse buke hari haheze nk'imisi nk'itatu n'ubundi tugiye ahantu hari aho n'ubundi mugabo barabinyongera numva nyine muri uduze kurya nyene waduze umutima uri kuraka no umuriro cyo uracaka mu nda n'ubu tuvugana umuriro kuraka mu nda ntibirahera neza ndambwiye ngo jana kwa muganga ambwira ngo ibitaro ngo birungo nta hantu bariko barakora ngo bari mu mafunguro mbari mu mafungo yabo ntumbaze cyo ntavyonze niko cambarira nukuri jewe ngira mpfira hano muri iyi nzu ndabuze igitabaza ndabuze n'ikintabariza nombora none utanira ku murongo nta kundi bari bakumaye ngo ndakubwira ibibazo mfise jewe narapfuye narabuzimva amagaca mbwira ngo tumubwiye ngo shaka ndonkenje kwivuza mu Burundi mbwa ngo je ndokurungika mu bikarato uzinza kurungika mu wigendera kunyera niko cambarira nukuri niko Daniel telefone si wanje telefone kandi si ya mabuja iyi telefone bayimpa tuvugana n'abantu tuvugana bayimpa ku wa mbere no ku wa gatanu gusa no munsi bumva bana hano barafunguye ngo bari bafunze na hantu nyene bakunda kuja ntibaraheza kuhaza niho turi Daniel ni kurabarura ukuntu ngo ntabariza n'ukuri je ndabona n'ukuri yararahiye ngo nkomeye nk'impema gusa ndava mu nzu yiwe ngo nzohava ndikiziga none n'ukuri umuntu agwaye aremvye kweri nkaba mu nzu ari kiziga kandi nawe nabona ko ndemvye naronze nta maraso ngifise amaraso yakamye bivaye nuko bampaye acide kabiri nanjye nacingira ubwo bwo gufungura singifungura amaraso yakamye mu maso harera mu maboko harera nabagira icyo wokoze je office n'ukwina kiri kwiramfasha nta n'ikintu na kimwe ukwezi kugira guhere ntaka office abavyeyi batonda kuri office ni office iri mu Nyabugete hariya mu Kanyosha niyo kwa Fayizi mu Kanyosha kwa Fayizi mu Nyabugete ya gatatu niyo naje nzanana irongowe n'umuntu witwa Karine na nuwanyishe Imana yo mwijuru umuvyimba w'iwanje izi umukorere neza yadabushikana imbere y'Imana niwanyishe yego Karine kweri jewe Karine kuva ntangora kugwara namubwira ati jewe Karine mfise ubugwayi bumeze uku numva natanguye ndabura itiro inkubita mu mutwe ndyamye mwijoro bikankubita mu mutwe ubwenge burahera uwo mutwe wanje magana inyezi nyagara mu mutwe biratera biruruka no mu nda uwo mu nda yiwanje hakora nko kumenga n'isaha iriko iratera mu nda nukuri ndi mu gupfa nta gisigaye nkabura ingufu zo gukora akansanga niyo ndyamye ngo nimpaguruke nkore burya nkahaguruka ubu rero nukuri kubera nambari office mu telefone namba bimeze gute
bariko barakaza ko mu maside gose cane gose ba mu maside burya rero kubera twebwe urumva abarundi burya turafise n'ubwenge cafata nkanywa umukoyo nkanywa n'amata bikaca biza biragabanuka buke buke mu nda ndasha cane nkasha mu nda umenga n'umuriro uko waka mu nda nk'ubu ngiye muranzana utwo kurya nyene ngo ninge sinabiriye mbwa wibaza ko nabiriye ubu yarindiriye ko ngira ngo nembe mbarabura mugabo inzara n'ukuri mu kunyica amaraso yakamye nabikubwiye mu maboko ndera mu maso ndera ku maguru hose ndera nta n'amaraso mfise umutima mu gutera umenga uragira gute uriko urarokuroka kubera iki inzara amaraso ntayo mfise n'ukuri jewe ndarushe ndananiwe rawe ubwira ico umfashije ubwira ico umfashije nimero wacu yampaye nimero zawe kugira ico umfashije ndabona nta n'imisi ngahe je nsigaje no ntagira amaraso wumva hasigaye iki tagira amaraso ni lazima mote kunyica kabiri bamasumye hano yakomeje tubwira yuko ngo bamaze kuhakwa kumwica kabiri bamuha isumu ya panya ariko je nabajije impamvu ayirya umaze kwikeka ko abantu ari babi gerageza ntuzurage ivyo baguhaye canke uhindure umukenyuro wanashaka nabwiye ati iyo ubonye vyansa kasi uraheba mu bintu bimubaza cane ni umuntu yitwa Karine ya shetani y'umugore urya muntu ni shetani vraiment avuga ati ibintu yamukoreye mwavyumvise n'ibindi banaza kuvyumva hano imbere biteye isoni aridoga cane kuko yaramugiriye nabi aho kumuvugira yaramushoye buja ngo hari abagore badashaka gukora ngo bigwaza urumva nyene Karine na shetani ntazomwakira mu vy'ukuri kubera ko yakorera abarundi kazi na shetani ntazomwakira mbari aside data sidukora aside ubwa mbere bamubona ni mugabo inzara no kuri mu kunyica amaraso ndabona nta n'imisi ngahe je nsigaje no ntagira amaraso wumva hasigaye iki Daniel telefone si wanje telefone kandi si ya mabuja iyi telefone aha rero aravuga yuko yataye umutwe mu mutwe ngo ntabwo ubwenge bukiri ku gihe kandi wumvise n'ibyo avuga ariko ukuntu nyine bitameze neza hano aravuga yuko telefone atari yiwe mugabo iyi niyo bamuguriye nyine yo kuvugisha mugabo ntavyazi gusa namubwiye ati ntuyibasubize uyibahaye naho uyikeneye uzure yibasaba byihuse vyanse jewe ndazi ukuntu nzobigenza ubwire umugenzi wawe azoza aranyibutsa gusa kuko hagenda vyibagira mugabo ndazi ukuntu ndabashitura gushika amenyere ikintu namubonyemwo arafise ubwoba kandi ufise ubwoba mu Barabu wama mu ngorane nagerageje kumwigisha ubwenge bwo gutimba mugabo ntabwo afise nimba adatimba kandi aza mu bibazo rero ofisi wamurungitse zamugerageza kurengera abantu nk'aba mubigishe namwe mubafashe kugira ngo vyibuze baronke ibintu bafitiye uburenganzira kuko nk'uyu no mu bintu bituma agira ingorane vyinshi urumva ko atabukerebutse afise kandi ibi ni ibintu bibaje cane gose mu abantu izo murabafasha kuko bano bantu n'abanyu nimwe mu barungikayo kugira baze kubacira amafaranga zamuguma mubitaho Daniel telefone si wanje telefone kandi si ya mabuja iyi telefone bayimpa tuvugana n'abantu tuvugana bayimpa ku wa mbere no ku wa gatanu gusa no munsi urumva abantu ahantu barafunguye ngo bari bafunze n'ahantu nyene bakunda kuja ntibaraheza kuhaza niho turi Daniel ni kuraba ukuntu ubona abariza n'ukuri je ndabona n'ukuri yararahiye nkomeye nk'impema gusa ndava mu nzu yiwe ngo nzohava ndikiziga none n'ukuri umuntu agwaye aremvye kweri nkaba mu nzu ari ikiziga kandi nawe nabona ko ndemvye naronze nta maraso ngifise amaraso yakamye bivaye nuko bampaye aside kabiri nanje nacingira ubwo bwo gufungura singifungura amaraso yakamye mu maso harera mu maboko harera rabagira ico wokoze je ofisi n'ukuntu akiri kwiramfasha nta n'ikintu na kimwe ukwezi kugira guhere ntaka ofisi abavyeyi batonda kuri ofisi ni ofisi iri mu Nyabugete hariya mu Kanyosha niyo kwa Fayizi mu Kanyosha kwa Fayizi mu Nyabugete ya gatatu niyo naje nzanana irongowe n'umuntu witwa Karine na nuwanyishe Imana yo mwijuru umuvyimba w'iwanje ize umukorere neza yadabushikana imbere y'Imana niwanyishe yego Karine kweri jewe Karine kuva ntangura kurwara namubwira ati jewe Karine mfise uburwayi bumeze uku numva natanguye ndabura itiro ndaryama ndabura itiro inkubita mu mutwe ndyamye mw'ijoro
bikankubita mu mutwe, ubwenge burahera, uwo mutwe wanje magana inyota inyagara mu mutwe, birateba biruruka no mu nda, uwo mu nda yiwanje hakora nko kumenga ni isaha iriko iratera mu nda, nukuri ndi mu gupfa nta gisigaye, nkabura ingufu zo gukora, akansanga niyo ndyamye ngo nimpaguruke nkore, burya nkahaguruka. Ubu rero nukuri kubera nambari ofisi mu telefone namba bimeze gute, bariko barakaza ko mu maside gose cane gose, ba mu maside. Burya rero kubera twebwe urumva abarundi burya turafise n'ubwenge, cafata nkanywa umukoyo, nkanywa n'amata, bikaca biza biragabanuka bukebuke, mu nda ndasha cane, nkasha mu nda, umenga n'umuriro uko waka mu nda. Nk'ubu ngiye muranzana utwo kurya nyene ngo ninge sinabiriye, mugabo wibaza ko nabiriye, ubu yarindiriye ko ngira ngo nembe mbarabura, mugabo inzara n'ukuri mu kunyica, amaraso yakamye nabikubwiye, mu maboko ndera, mu maso ndera, ku maguru hose ndera, nta n'amaraso mfise, umutima mu gutera umenga uragira gute, uriko uraroka kubera iki inzara, amaraso ntayo mfise, nukuri jewe ndarushe ndananiwe. Rawe ubwira ico umfashije, ni mwene wacu yampaye nimero zawe kugira ngo ugire ico umfashije, ndabona nta n'imisi ingahe je nsigaje ntagira amaraso, wumva hasigaye iki? Utagira amaraso ni lazima mote. Telefone si iwanje, telefone kuri jewe ndarushe ndananiwe. Rawe ubwira ico umfashije, ni mwene wacu yampaye nimero zawe kugira ngo hasigaye iki? Utagira amaraso ni lazima mote. Ikindi ndabaramukije ikindi bitishije zibamwo audio zibiri, burya ariko nta kintu kimwe kiza mfasha, gatatu mfashije arana umunsi ndindiriye kugira ngo Imana igire ico ikoze, mpaye gusa hari ibice bitabonetse vy'indwi n'umunani, 57, 57 wandwi bitera na pasiporo kwitwa bamaze shasha none ubu nzira hano kuri doroje nzaye nta nimwe sinimero ikindi ndabaramukije shalom jewe nitwa Manirankunda Anita, nkaba mba muri komine Mpanda, intara ya Bubanza, umusozi Gahwazi ya mbere, naho Gatsimbiri nako bagita Mahonda. Jewe ndi muri Arabia Saudiya. Jewe natanguye kugwara ukwezi kwa kane, natangura kugwara, ugenda gwara cane ndaremba, ndataka Karine, ndamubwira ati Karine jewe mfise ikibazo kimeze uku, jewe ndagwaye, jewe sisinzira mw'ijoro, ndaryama itiro nkaribura, nkumva ibintu binkubita mu mutwe, umuriro ukaka mu nda, umutima wanje ukiruka, ati nukuri jewe ndarushe ndananiwe, ndabimubwira Karine, ndabimusigurira, ariko Karine nta kintu kimwe kiza mfasha, gatatu mfashije tenera inyihanganira, burya biciye bimera, biticiye zibamwo audio zibiri, burya gatatu mfashije mabuja nkabura ngo ati jewe mabuja ndabundukiye mu Burundi, jewe nukuri nje kwivuza mu Burundi, baca ngurumva muri Saudiya ngo ntibaze kuvura, akanzungurukana mu bitaro bakampima, bakavuga ngo ndakomeye, bakavuga ndakomeye, nanje numva ariko ndaremba, burya Karine je nukuri ndaremvye cane, ndashoboye gupfa. Acabwira mabuja ngo abagore ngo baraza ngo bakigwaza, ngo ugatangwara bagwaye ngo kumva ngo bashaka abagabo, ngo rero ngo nakore, burya nukuri mabuja ugasanga niyo ngihamye, ngo nice ngaha nkore, nkavyuka bikanka, baranzana kugeza naho banzanira igipolisi ngo kinkubite, kandi nabwiye mabuja ngo uzane igipolisi kimukubite, bariko barakora kubera akanyaro, burya igipolisi kiraza, igipolisi kije nukuri Mana basanga nyene sindi umuntu, ntiyankubise, aca arisubira inyuma, ntiyankubise, aca aragenda. Hageze ku mugoroba umuhungu wa mabuja aca arampamagara, aranyugurura porotaye ngo ninsohoke ngo ningende, ndavuga ati none ngende gute mutampaye pasiporo, mutampaye n'isakoshi, ngende gute? Ntayo tuguha ugenda, ngo ntushaka gukora akazi? Ndavuga ati jewe ndagwaye, si jewe nta nguvu numva mfise, ati ntavyo nshoboye. None ngo ntavyo ushoboye ngo ushaka tubwire gute? Tije no kwinashaka murabe umuntu weekend jewe kwivuza mu Burundi, ngo mu Burundi kugira ane
burya haheze iminsi mabuja ndamurazanye amakarato ngo zonahana muri ayo makarato mu makarato ngo ndiko ndigwaza ngo nanka gukora ngo kandi ngo atavyo ngwaye ngo zontwara mu makarato ndavuga ati nta kundi ivyo Imana yasezeranye nivyo bizoba kuri jewe ndavyihanganira ubu rero ubu naho basha bamaze ku maside kabiri bwa mbere mabuja yaraje arambarira ngo ninze ngo ngende gukora ngo ahantu nabwo mabuja je nta nguvu mfise zo kuja gukora ahandi nivyo ngaha birananiye ngo ntigikunda canke uza gukora ngo baguha amahera nabwo ati je ntigikunda numva ata nguvu mfise burya turagenda arampata nyene ndagenda ata nguvu mfise kumbe yarashatse ko nyene ku maside burya barayingaburira barayimpa mu tunyama tw'inkoko tubiri kandi umutima urambwira ati reka kuturya undi mutima ngo ujye kubona numva shonje ko navuga ati ho ko atari muhira nta ngorane burya ndamije kuturya numva umuriro waduze mu nda uraduze umuriro uraduze mu nda umutima uriruka ndarumva itiro riraje njangwa hasi burya Imana yo mwijuru aca telefona nyama umuhungu wa mabuja yaranzanye ngo nyaruka mutore ngo biramufashe burya turataha aranyaruka burya cyashika muri firigo bashaca mfata akabido k'amata cafata imikoyo yiwanje ncandanwa cafata hari ahantu n'abanyamakara ndahondagura ncandanwa none mu gicira kinga umuriro uragabanuka nguma ndabikoresha ngo ndabikoresha biragabanuka ubwo ari naho tuje hanyene turi naho nyene baca bafata nyene barabiba amaside n'ubundi bayimpaye ndaka nyene umuriro kurya nyene umutima uriruka burya umutima wirutse nubundi camfata Imana bwanje buraheze niruka gutora amata nyene cenongera nkwa n'imikoyo yiwanje numva naho nyene biragabanutse buke mbwa n'ubu umuriro ushishikara waka mu nda nukwije n'ukuri je ndagomba kugwa muri Saudiya ndashaka umuntu abarize n'ukuri mwebwe mubishoboye kugira ngo murabe n'ukuri ngene umuntu abariza kugira mbi hano hantu nari bundi ho mabuja yambwiye ati n'ukuri sinzohava no munsi mije naho bagomba kuniga uyagera mbona umuhungu wa mabuja asanga iyo ndyama mu cumba hejuru abashana n'umunsi n'umwe bigera haza aransanga yo kubera nararembye cyane ndagenda kumuhamagara mabuja ati n'ukuri je ndarembye cyane njana kwa muganga arandahira ngo nta kwa muganga njana ngo nta kwa muganga njana none numva umutima wiruka cyane numva umenga ngomba gupfa burya umuhungu wa mabuja asanga iyo ndyamye ngo ubu ngo no kwereka ashanga ngo no kwereka urashobora kuza ngo uraza kubyura ngo abantu baryamye uza kubabwira ngo turyame uza kutubyura ngo none ndemvye mbarire bande si mwebwe nyene none mwanzanye ngo turakwankiye ubu rero Daniel ahantu mbaye n'ukuri jewe sinkirya amaraso yakamye nabikubwiye kubera bijyanye n'ubwo bwoba bw'uko baza banyica ubu ibizunguzungu numva ibizunguzungu ndazungurirwa je navuye ku kigo ca Fayizi nakubwiye mu Nyabugete ya gatatu aha muze ya mu Kanyosha niho najemva naje itariki 18 z'ukwezi kwa 12 niho nurira indege aho kuri aeroport y'u Burundi ngashika muri Saudiya itariki 19 z'ukwa 12 niho nurira niho nari ndahamaze amezi 6 ubwo n'ukuri barasanze bagomba kunyica yarandaye ngo sinzohava nkomeye ngo sinzohava ngo nzohava ndamayiti sinzi amayiti yanje ngene bizomera ntavyo nzi sinorira amayiti kubera ndiko ndira ubugingo bwanje kugira ngo nawe basi ko notumeza kugwa mu muryango kubera sinkikira ngo igihe kirekire ngo igihe kinini mu mutwe wanje niyo zinyakarayo gusa munda umuriro niwo waka n'ukuri nguvu sinkigira n'ukuvu na rumwe umva no kurya sinkirya kubera nca ntinya ko hava bagira gute bangabura ibinyica amaraso urumva ko sinkigira namba mwana n'umunsi ndindiriye kugira ngo Imana igire icikoze nuko kugira amahoro umugisha weza za madame wanje ni 96 65 57 63 78 Daniel wavyumvise Daniel nimero za madame wanje ni 96 65 57 mu guheraheza hano rero yahangije avuga n'inimero za inaboja ziwe namwe nimuzibiyike ntazonyegeza kubera abana abantu n'abagome muze murabandikira bamenye yuko izi nimero yavuze abantu bose bazifise ejo bakagira n'icaba muzoze muramubaza mubandikira niyo mpamvu ndazishizemo uko yazivuze izo nimero avuze ni za inaboja mumwandikire ati uwo muntu akagira icyaba
wewe uzogira ibibazo mu Burundi n'amawudiyo y'icyarabu ntimugire ubwoba muze murabafasha gutyo nyene murakoze jewe ndashishikara guca mu nzira n'amacamo mu gutabariza abantu mu kubafasha turabe yuko ivyo yifuza yobishikako bakamufasha agataha kuko ofisi yiwe asa niyamutaye